Ndabahaye mwiriwe. Uno munsi nashaka tuganire ku vyerekeye ivy'umugwi severe wararushikirije, aho wemeje yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri habaye ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Nk'uko twari twabishikirije mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na kabiri, twari twagabishije abarundi n'amakungu tubamenyesha yuko ivyo tubona severe iriko irakora ata yindi ntumbero ifise atari ukwemeza yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu. Hanyuma ico gihe twabivuga, umugwi severe warasubije uravuga yuko utariko urondera kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu, muga yuko washimye guhera kuri ico kiringo, ngo na cane cane mu gihe abatari bake babonye ivyabaye ico gihe ngo bariko barasaza. Hanyuma rero twaraye dutangaye tubonye haheze umwaka uwo mugwi severe uciye usimbira kw'isunzu ry'inzu, ugatangaza yuko ico gihe habaye ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Hanyuma ico tuvuga nuko severe yarenze ku gikorwa, yarenze kwibanga ku butumwa yahawe n'abarundi, kuko abarundi ntibari bayitumye gukora kugira ngo imenye ivyabaye 72 gusa. Abarundi bari bayihaye igikorwa cyo gutohoza ivyabaye mu biringo bitandukanye Uburundi bwagiye buragiramwo amakuba. Nkako mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igihe basubiramwo ibwirizwa rigenga uwo mugwi severe, batumye severe yuko itohoza ivyabaye kuva igihe abakoroni binjira mu gihugu c'Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana munani na mirongo umunani na gatandatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Ntivyumvikana rero ngene severe yahisemwo umwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri atari ukuvuga yuko ariho habaye ubwicanyi gusa, canke ariho habaye ubwicanyi burenze urugero, canke yuko ata bundi bwicanyi busa nk'ubwo bwasubiye kuba mu gihugu c'Uburundi. Hanyuma tugiye kuri ico bavuga bati turiko turaba yuko abashobora kuduha amakuru batosaza batarabitanga. Ico dufashe yuko cumvikana, vyari guca vyumvikana yuko severe ica ibibika ivyo yashoboye kuronka ibishingura, hanyuma igaheza igakora amatohozwa ahandi mu bindi biringo habaye ubwicanyi, haba muri 65, 88, 93 no kubandanya. Ariko murabona yuko umugwi severe atari vyo washimye gukora, kuko waciye ufata ico nokwita mu gifaransa conclusion, aba ari vyo ushira imbere. Muri ico gihe umuntu aheza akibaza ati me none severe koko izoheza ibandanye hoho? Igituma twibaza tuti none izoheza ibandanye nuko igiye kubandanya ntavyo yoba igikorerako iba igisigaranye, kuko ivyo ihagararako ihagarara ku bisigarira yashoboye gutora vy'abarundi baba ibihumbi 200, igahagarara ku vyo abantu bayibwiye hamwe na bikenya mu vyo bashoboye gusoma. Uhereye kuri ivyo bisigarira batoye, abatari bake baramaganye ingene severe yagiye kuzura ibinogo rusangi ahantu hatandukanye mu gihugu. Benshi baremeza yuko bahereye mu ntara ya Karusi, aho bizwi neza cane yuko hagandaguwe abatutsi benshi cane, abatutsi batagira ukuntu bangana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icenda na gatatu. Muri ico gihe rero, igihe bafashe amagufa ivyo bisigarira bakabivanga, na burya ata buhinga na bukenya bigeze berekana yuko bakoresheje kugira ngo bamenye bati ibi dutoye n'amagufa y'abahambwe iki gihe canke n'ayabande. Birumvikana neza yuko badashobora kubihagararako, kandi yuko badashobora kuzorondera kwihinyuza mu kuja kurondera aho aboberetse boberetse bababwira bati ngaha anye muri Buhiga, ngaha muri Shombo canke ahandi hariho ibinogo, kuko barazi yuko nibaja kurondera ataco bagisanzeyo. Hanyuma ikigira kabiri ni vyerekeye uwo mugwi abo ushobora kubaza, ni nkuko nyene
bamaze kubona yuko ivyerekeye ihonyabwoko ryakorewe abahutu bamaze kuryemeza, birumvikana yuko hariho umugwi w'abarundi bamwe na cane cane bari mu bwoko bw'abatutsi bashobora guca bumva umengo baguye coba canke iceyi c'iryo honyabwoko baracikoreye nk'uko boba bari kumwe n'abatwara ico gihe. Kandi ivyo igituma bitera ubwoba nuko mu gihugu c'Uburundi tuzi hama hariho akantu ko guhenurirako, akantu ko gusunikirako. N'ejo mwaraye mwumvise igihe uyu muvugizi w'igipolisi yariko arasigura ivyerekeye gutoteza kuboreza igufa abanyagihugu, yuko yaciye avuga ngo murabona yuko ngo ivyo kuboreza igufa abanyagihugu bitakiba, ngo kanatsinda na Severe yaraye ivyemeje. Bivuga rero yuko ibi baraye bagize bica binaca intege abandi barundi, ku buryo bagira bati mbega ivyo tuza gushikiriza tubishikiriza tubihande na burya twamaze kwitwa, twamaze gushirwa mu mugwi w'abicanyi. Mu kiyago kigira kabiri ndaza kubashikiriza abajejwe kwemeza yuko ihonyabwoko ryabaye ihonyabwoko canke vyabaye ibindi vyaha.